Coucou la famille, fans kukai fans wa Pam Channel TV. Décembre ya vibes ya hashitse. Abakunzi ba parle en cuisine n'abagarukiye sha. Mugumane natwe à tout de suite. Ndabafitiye special Christmas mana yanje muntega amatwi abakunzi bo kukayi mwari mwarambariye ati yo tukereke tutepame turakumbuye tuteke nabazaniye rero mu guest adasanzwe mutari mumenyereye n'umwana wa BJ umwana ariko arakora amateka adasanzwe baba baravuga ngo n'abakobwa n'abadamu mwari mumenyereye abadamu n'abakobwa bateka n'umwana wa BJ n'umusirimu umusirimu kada mwakire yidondore anavuge vraiment uraho mengo ni gwa gasore Eka tungakire kuri mu kiganiro kukayi bitegaye mbere ni sawa Pamela ndamukiriza abakunzi bo kukayisha yego turamukije abakunzi bose bo kukayi abakurikira Pam Channel TV bose turabakiriye jewe ni chef Prince Albert irakoze nkuko yabivuze nkaba ndumutetsi hama uno munsi nabazaniye plan shasha bon c'est plan shasha ni plat tugategura ne plat matapas amatapas benshi murayaza ahantu atandukanye abarimwo ama snacks atandukanye ushobora kwakiriza abashitsi ushobora kwakiriza nyaryango ahantu hose duma n'aba diaspora abona ko baje ifopa ko bazabacisha mu ijisho bya bintu by'ibitumbura n'ikaranga vraiment biri mu kutwicara reka bigabanuke nazanye solution hariho ibintu byinshi bitandukanye ama snacks mato ushobora gukora muhira aho uri hose adasaba uburyo bwinshi kandi ama ingredient uronka aho uri hose hano Bujumbura tuza gukora boulette turakora ama canapé turakora ama mini croissant jambon fromage turaza gukora n'ama mini hot dog ego karibu bakunzi bo kukayi ingira ndababwire nababwiye ko ari umusirimu aradiserimira uno munsi hama yatubwiye tapas nk'abantu nk'abatwebwe sinko ndababesha nka tapas je naco narinzi ni kidisigurire reka twumvise tapas cyo twumvamo tape tinone agira yo gutaka abantu oya nukuri ni plat ibigizwe n'udukiya yisiguriye abantu iyo plat bisanzwe tapas ivuye ni plat espagnol à la base abantu bagenda barayihindura suivant numwe wese n'igihugu ciwe bagenda barayameliora mugabo origine yayo niyo muri Espagne ni plat espagnol ibiri kwiki bashirako ama charcuterie habako usanje y'ama fromage harimo ibintu by'ama jambon harimo ibintu by'inyama harimo ibintu by'amapate dutandukanye ngabo si ibintu ba grande quantité no to small ku buryo urumva jewe ndashobora kuba ntakundi sosiso mugabo ushobora kujya ibintu birimo fromage gusa ndashobora kuba abantu badakunda fromage urabizi mugabo bagashobora gufungura ibindi ni ibintu umwese yiho twumva uko bigenda kose yego alors iyo plat murashobora kubaza ati Pamela kweri ko twayicaguye twayishajije no munsi ni kubera ni plat ibi imwe tuntu twishi ugasanga irimo boulette saucisse iriko aga fromage ahandi hariko utumini pizza donc nk'ubu unye tuvuge warose nk'abashitsi ukagashira ngaho no kuvuga utarya iboulette na saucisse ashaka kujya ko kamini pizza rero bya bindi byo kuza turaserva abantu ibitumbura ikaranga ziri mu kwica abantu mu menyo kamutera inyota umuzimana ifantime yo tikachikuyi aba papa ibitumbura vraiment ya bihinduka nico gituma rero nabiyumviye ko nanje niyumviriye ko sha kugira atwereke mbega iyo plat bayitegura gute par exemple rafise nk'abagenzi baje kukwibarutsa bari nka 10 canke 15 canke abo mwiganye baje donc canke abantu hari umugenzi yavuye hanze washatse kwitegurira canke nk'umuchef canke nyene nk'abantu nyene no musi mwipfujije gusangira umunsi yipfujije kudupresenta aga plat ibiri ku tuntu dutandukanye tutasaba amahera menshi ushobora kwitegurira iwanyu utarinze kuja gusohora amahera hanze rero reka rero aje en action tugira duhere ku kiga chef tugira duhere kuri boulette voilà
Boulette rero kiri naco iyo ufise umwanya baguteguje bien abatari ibintu vango nabashitsi bari surprise canke mvuga ati babimbwiye mu kanya biba vyiza iyo umuntu azikoreye muhira kandi n'ibintu vyoroshe cane sibakurinde kuzigura kuko ari gusanga ama boulette arimwo ama produits chimiques atuma biba conserver umwanya muremure ugasanga si vyiza cane ku magara yacu rero turashaka gukora ibintu vyacu biri healthy kandi ma ingredients dusanzwe dufise ngaha vyoroshe yego nkuko mubibona ngaha hariho vyondashe niyo dukoresha utangure kuri boulette yego vyondashe ukoresha iyo wifuza ngashaka urakoresha inka cyane n'ibyo abantu benshi bakoresha canke ugakoresha y'inkoko iyo umuntu atarya viande rouge ucokoresha inkoko yego uko tubigenza turafata ya viandashe zacu tukazigira bivana wowe ndushaka ugashamwe ibitunguru baza ko sirenze kuvyerekana ngabe bikabaza ko twese tuzingana bakati bitunguru nawe hama tumaze gushiramwo bya bitunguru bikase duto tumaze gushiramwo bya bitunguru bikase duto turashiramwo igi rimwe maze gushiramwo ingero ushobora kuvuga ati pima gute irigi rimwe rijana 250 grammes genre nabagize vyandashe ikiro ugira amagi 4 canke 3 udashaka menshi hama turashiramwo magi rimwe n'umuntu atayikunda urashaka gushiramwo umunyu wonyene nahone nta kibazo hama turashiramwo poivre noir ibirungo navyo bivana n'urugero umwe wese ukuntu asanzwe ukunda ibiri spicy cane bibaba uragira nyinshi udashaka iyo aba rwose ukagira nkeya hama nga turafise noix de muscade iyo ushiramo gakeya cane nk'agace k'akayiko nk'ankaya kayiko kuko ugize nyinshi iriganza aca aba ariyo yonyene yumvikana mu kanwa hama ico ukora uvanga amagi afasha kugira bize gufatana bibe ikintu kimwe nizo biratatana nizo bitatana kuko nk'uyishize mu panu utashizemwo amagi bica birekurana bimwe usanga vyashwanyutse ahantu hose nico gituma amagi ajamwo hamaze kubona ko vyavangikanye vyose yamatutseya bya bitunguru na bya birungo vyose aba ari ikintu kirimo kenshi igituma mvuga ko ari vyiza kwikorera ama boulette hari ahantu henshi baca bashiramwo ifarini kugira bifatane ifarini rero vya bindi uje kumva boulette igusigarako ibintu ku rurimi utazi ivyo ari vyo vyiza mu bisanzwe boulette bazishiramwo bread crumbs chapelure wirinde kuvuga ivyo byongereza baje n'idego tubabarire ajamo chapelure imikati iseye ushaka imikati iseye nayo za gufasha rero kubifatanya uriyo gushamo ifarini ntaba ari sawa uza no gushamo imikati iseye hama iyi naho utaba ugiye no kwigura kuri alimentation ushobora kuyikorera wowe nyene uragenda ukagura umukate naho wari umukate ukigitse ukiri mushasha umukate urawushirako ku panu atakina kimwe ukabigitse hama ukavungura maze ushaka ku panu ukomera ucuba nk'igiti ukaca ufata ukawufungura canke ukawushiramo agasekuro gato ukawusekura uza wabaye chapelure yo narize yuko chapelure harya hari ibindi tuntu bashira oya nta kindi okay iyo bikorera ko nyaba ari sawa cane hama iyi nta rugero uzurumviriza uko texture yayo imeze texture y'ikibumbe cawe mwumvise byamaze gufatana akaba ari bon ubu ni sawa byamaze kuvangana byamaze kuvangana abana ko bimeze nk'ibintu bikomeye tuca dushiramwo agasoya sauce irafasha guhindura akagu irazana kandi kantu k'akunyu
kandi iraryoshe indya nikoronse iraryoshe indya cyane kandi soya sauce nico kintu cyo kugira vraiment muri cuisine cingenzi kuko soya sauce iraryoshe umuceri iraryoshe inyama iraryoshe umuceri ho ni ya mbere ashaka uzoka twereka she iraryoshe ibiraya wakoze ibiraya cyangwa soya sauce abantu bavuga ati iyo set ni yahe kumene soya sauce gusa washizemo bisanzwe wow soya sauce irarenze rwose mumuci kandi kubona texture yacu tudufata tukisiga amavuta kugira ntibimate gakora kabule kameze neza mwana ko atari ibintu binanije byahatari kweriki kanya gato gukora utuntu twiza tudana twaye n'iminota 5 bakunzi bo kukarere ivyo biradutuma tuva muri routine yo kwa muja muri alimentation ukagura ibulete ugakaranga ukarya urabona ko ushobora kwikorera nawe ibulete ifise akanovera irimwo ibitunguru irimwo irimwo turungo wifuza kandi urumva iyo uziguze nko muri boucherie canke iki cyangwa alimentation wewe urumva ukarangije nyene baguhaye mugiye uvyikoreye namara umuntu akunda gasereri uragafata agasereri ukagakatakata ukagashiramwo namara umuntu akunda tungurusumu cane ukayishiriramwo na urumva urushiramwo ama ingredient yawe usanzwe wifuza pani ivyo bakwempojeje iyi ikaba ayi nk'utuntu hano nk'umushaje kundamutsa nkandamuzima utuntu nk'utu ntora ko acavuga ati naraguye aha ubure kuvyiga tinaraguye ku bintu s'ibintu abakobwa mube mwumvise nk'umushera aje kukuramutsa ukamutegurira utuntu nk'utwo ukamugira ati shehi iyi ni made by me tavuga ati naraguye ko reka amasengesho mpagarikiye hanyene kandi uyu musore muba nawe ashari single ni mwe mwitebeje yo mana bakunzi bo kukaye n'umusiritsi byorosha ibintu birakomeye nababwiye ko ari special Christmas very special guest ibyambere murabibona biraheze umashaka uca barabidepoje muri frigo bikabira kuringa gato akanya gato hama tukadukora ibikurikira ibintu byo tubigira icarimwe kwamusa umuntu aca biserva bigishushe byose ko nkobu iyo uri kurakora ibi ukaca abandi utama ukabiteka amavuta ukaja gukora ibindi ukabiteka ushafata umwanya wo guhora mugabo bandi ukagira nka mise en place ukaza bishira ku ruhande muzogera kugira kwisa byose ubibaha bigifisa akanovera bikishushe bikimeze neza yego kandi nk'ibyo bijanye muri frigo bica biranwana birafasha kugira birafataye neza merci beaucoup